RPA ico yise EATM ariyo East Africa Texture Manufacture, umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kugurura mu misi iheze ngo gikora imyambaro ya gisirikare y'u Rwanda, ngo kikongera kigakora n'imyambaro ya gisirikare ya Kongo. Ngo iyi myambaro ya gisirikare ngo yakozwe mu kinyegero mu mezi 6 aheze imbere y'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aja kugurura ugo ruganda rwa East Africa Texture Manufacturing. Izi mvugo nama nababwiye abarundi ilfoko mucu ubwenge, ariko ndashima ko urugezo tugeze ko sirtuhereye kugwaruka nigo rukunda guhendwa, ugwaruka gwarahagurutse, ugwaruka gwaratahuye ko hamwe biba bikenewe ko tubwizanya ukuri. Ibi jeosi ntibishafuta canke ntibingwa nabi, kuko zino ni zamvugo nyene na Pacifique na bagenzi biwe baheruka kuvuga ngo ubutare nyene cyo mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ashora ngo butangwa na FDLR, ngo buva muri Kongo buzanywe na FDLR. Ariko vyose ndaje turabire hamwe igituma zino mvugo zongeye guhaguruka. Muri ko murabona na Pacifique yongera gukoresha imvugo nyinshi zo gushaka gucanisha mu gisirikare cy'u Burundi, ariko vyose reka tubirabire hamwe muri ano makuru yo kuri no munsi igenekerezo ya 5 ukwezi kwa12 umwaka wa 2025. Reka tubanze dufate akaruhuko gato tuci tugaruka turabe idonido ni impamvu yihe RPA Pacifique nabiyita ngo baserukira cyane amasosiyete civile, kuko benshi bakunda kubita ngo nabatavuga rumwe na leta. Saba batavuga rumwe na leta kuko ubu batavuga rumwe na leta d'abord abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi ntabakwiye kuba societe civile, ahubwo abakwiye kuba iyindi migambwe za Frodebu, za Iprona, za Senere, za FNR, za Senibari Senarede n'ibindi byinshi. Ariko urizona umuntu gitwa karongora societe civile agwanira ivyicaro vya politiki ari misi yose avuga imvugo zicoza leta, zigwanya imigambi y'iterambere ya leta, haba ari akagwara kari mu mutwe n'akagwara kari ku mutima. Reka dufata akaruhuko cenza turabire hamwe ikibatera n'igiki kiriko kiratuma zino mvugo zisasagara canke zigurirana muri no misi. Yes, ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, umwe wese aho aherereye. Mwe musanzwe mudukurikira muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mwe mudukurikira muri mu Rwanda, Mozambique, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Malawi n'ahandi henshi agenda atandukanye mu karere ka EAC, muri Oceania, Asia, Amerika, eka ni Burayi. Murahawe ikaze mu kiganiro canke ubusesanguzi bwo kuri uno munsi. Ntarandiriye mwese mwarumvise canke abatavyumvise turabashiriramwo audio canke ayo makuru yaciye ku rubuga rwa RPA n'ayandi makuru ariko arakwiragizwa n'ivyitwa ko amasosiyete civile, ariko benshi bakunda kubita ngo nabatavuga rumwe na leta. Nabatavuga rumwe na leta kubera basanze bacoza leta bagatyoza n'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aho bagirira erreur twese tutashoboye kubemerera ko ibandanya iba, arico gituma bamwe muri twebwe twahagurutse. Kuri wa 28 Munyonyo umwaka wa 2025 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaruguruye ku mugaragaro ishirahamwe rikora imyambaro ya gisirikare. Mu masanamu yagaragaye berekanye imyambaro y'igisirikare n'igipolisi ivyo Burundi. Naho iryo shirahamwe EATM ariyo East African Textile Manufacture ryuguruwe ku mugaragaro kuri uyu wa 5 igenekerezo rya 28 Munyonyo 2025. Amakuru ava muri iryo shirahamwe avuga ko ibikorwa vyari vyatanguye mu kwezi kwa 6 k'uyu mwaka turimwo. Amakuru yo kwizera abandanya ava muri iryo shirahamwe avuga ko muri ico kiringo hari kwakugwa impuzu za gisirikare z'ibihugu vya Kongo, no kuvuga FARDC hamwe n'impuzu z'igisoda c'u Rwanda RDF. Ivyo bikorwa vyo gukora impuzu za gisirikare z'ivyo bihugu vyombi ngo bikaba vyakozwe mwibanga ntangere. Umwe mu bategetsi muri iryo shirahamwe avuga ko abakoze muri ico gikorwa baza gukora ta telefone binjiranye bagafungurirwa hajya nyene mwishirahamwe bakabona gutaha bahejeje ibikorwa vy'uwo munsi. RPA yarondeye umuvugizi w'igisirikare ca Kongo General Sylvain Ekenge, akaba yadusavye kumurungikira ubutumwa bugufi kuri telefone, ariko kuva tumubajije ico kibazo ko bakizi ntiyasubiriye kutwishura. Mu ruganda rwa RPA ntituranashobora kuronka umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ngo agire icyo bivuze ko, ariko
RPA ntanka ngabo basimbiye ku isimbo ry'inuma ngo EATM East Africa Textile Manufacturing ngo yari isanzwe imaze amezi 6 ikora mu kinyegero ngo hose yari kirakora impunzu za gisirikare zija muri Kongo n'izindi mpunzu za gisirikare z'igihugu c'u Rwanda. Tugaca tubaza igihugu c'u Rwanda nimba kisigaye cambara komande iva mu gihugu c'u Burundi, umuvugizi wa gisirikare canke umwe mu babangutse hariya mu Rwanda arashoboye kuza gakora ikiganiro akadusigurira ko bo barahaye komande uru ruganda iyi societe ikora ivy'impunzu harimwo n'impunzu za gisirikare nkuko mwabibonye, bakora impunzu zigenda zitandukanye, amakoti, amapantaro, amashati, bakora impunzu zibangutse kandi ngo zambagwa n'abantu benshi kandi impunzu nyinshi, bakora amaglolo, ibintu binini n'ibinini, ibintu vyinshi. Aco gituma bace bashiramwo mu murongo wa production impunzu z'igisirikare c'u Burundi n'impunzu z'igipolisi c'u Burundi. Ariko mwese nimwibaze ni kubera iki RPA n'abasanzwe bayiyoboka n'abasanzwe bayicako n'abasanzwe bayitanga kamata amakuru n'amatangazo bakoresheje runo ruganda mu gushaka gutyoza canke gusuzugura igihugu kibanyi c'u Rwanda. Igihugu kibanyi c'u Rwanda ndibuka mu gihe muri 2018 nimba ntihenze nasa kuvuga itariki n'ukwezi kuko ndatse ko mwaka wa 2018 bavuga ko niba ari societe yitwa EADC nimba EA Watt yatsindiye ngo isoko ry'inyambaro za RDF. Sinzi ko ribaho canke yari yamajambo y'abanyarwanda bakunze kuvuga ko bafise ibintu bakora bakora ngo inkoho n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko mu majambo twarabibonye babivuga ko basanzwe bakora imyambaro. Je cyo mvuga rero niki none kumbure nta iyo societe ntayo bafise ikora impunzu z'igisirikare c'u Rwanda. Turabaza rero kugira Uburundi bukore impunzu za gisirikare c'u Rwanda bwazikoze kugira bambika abasirikare b'u Rwanda, kugira bakora ikiroberi cambare RD impunzu z'inkotanyi bazikoze bisunze iki. Hanyuma igihugu ca Kongo musanzwe mukizi n'igihugu kinini cyane, ni igihugu kubijanye n'ivyo vraiment n'ama industry kirifashe. Kongo batambara izo bakora, nimba batambara izo bikorera bambara izo bakura hanze. Nimba naho iryo soko ryaratanzwe na Kongo rigahabwa iryo shira hamwe amapreve naya byose muzosanga ari umunwa. Ariko reka tuze turabire hamwe igituma bino rero batanguye kubivuga. Icambere narababwiye ko aba bose bari muri RPA bari mu ntwaro za babuyoya na babagaza n'abandi benshi bagenda batandukanye, ba Innocent Muhozi, ba Alexis Nduhije, ba Pacifique n'abandi benshi. Kuri izo ntwaro zose zabo basanzwe bahaye amakaburimbo gusa. Uzokumva bavuga ati ngo babagaza ngo yarubatse amakaburimbo n'ubusho, ivyo baravyemera. Ariko sinje kugaruka kuri bagaza, ariko ngo mbambaze iyi strategy bafise yo misi yose gusuka amazi, kujongorora canke kutemera iciza kiriko kirakorwa kuri no ntwaro, muzi gituma ni kubera babona ko bobo intwaro zabo nta resite bagize. Hari imvugo nyinshi zikunze kumva ngo Bururi yatwaye imyaka myinshi, ariko Bururi ukwisa biteye akagongwe. Ni kintu abantu benshi n'abanyabururi batishimiye, aho bavuze ati gute abakuru b'ibihugu benshi bavuye Bururi ariko Bururi akaguma hasa uko hasa. Mwarabonye umuyobozi nyakwigendera Petero Nkurunziza sokuru uko yakoze mu ntara yavukamwe. Murabona Evariste uko bimeze. Nukuri tureke guhendana, nta kuntu uva mu ntara uri mukuru w'igihugu ugatwara manda y'imyaka 5 ukiyongera yindi atani kintu atana amatara ushinze kwibarabara. Uri mukuru w'igihugu naho utobikora nk'umukuru w'igihugu ushoboye kubikora nk'umwene gihugu avuka muri ako gace. Ishari rero bafise nuko igihugu kiko kiragira expansion, kiko kiragira iterambere, kiko kiragira explosion mu bintu by'iterambere, ariko bo bacagerageza kurondera kote negative bakreye ziri fonde ibintu bitagira naho bifatiye. Nico gituma mu mvugo bazokubeka abarundi mutiyumvira ko iki Pacifique yavuze avuga ati ngo mu gisirikare turafise y'umuntu, muri presidence ngo turafise y'umuntu ngo aduha amakuru, ahantu hose ngo bafise y'umuntu abaha amakuru. Okay, tubabwire ko natwe dufise umuntu muri Fokode aduha amakuru k'ivyo muvuga ari ububeshi.
tubabwire ko muri Fokode n'ama societe civile yanyu agera ku 200 na yose mwafondeye hiyo mu buhungiro, ayandi mu yafonda ku ntwaro ya CNDD-FDD, aribwo buyobozi bubarya bubakirigita, ubuyobozi bubaraje ishinga, ubuyobozi mukora ibyo bushobora byose kugira buhave, kuko kanatsinda musanzwe mukora nka so wanyu pare wanyu hariya hakurya mu Rwanda. Ndabibutse ko mu 1959 babwiye Kayibanda ni wima catwomoka. Nivyo namwe bibaraje ishinga, murabona ko uwimye mutamuhaye ikaze, mutamunezererewe kuva muri procedure z'amatora mukoma induru, ararahira mukoma induru, nubu muracakoma induru. Nico twanama nababwiye ati ugwamo rw'ibikere ntirubuza inka kunwa amazi. Rero nimba muri abarundi b'umutima, nimba mushaka kubaka igihugu, kirazira kuja kurondera ibintu biteranya abarundi, ahubwo rondera ibintu biteza imbere igihugu c'u Burundi. Sawa, twarabonye abasize nk'imitahe, narababonye naho batabivuze ko cyane, ariko narabibwiye. Narabonye Venera arimwo, narabonye n'uyo arongoye SFCB ihuriro canke umuryango w'abagwizatunga ariwe Olivier Suguru, niho bari bigaragara ko aribo bene imitahe canke bafisemwo imitahe muri iriya hinguriro rikora impuzu. Aha rero bigaragaza ko icambere ni shari, kuko bitakozwe ku ntwaro zabo. Ica kabiri ntibashaka iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Mwabene gihugu b'abarundi ni muco ubwenge, nta kintu na kimwe kizima. Nabonye ryari bakora tabariza, sinzi umuntu bakora tabariza ngo agwaye, ngo ari mu ikambi Mahama n'ibindi vyinshi. Ndavuga ati none mwe muko mutabariza abarundi bari mu Burundi, muvuga ko dukenye, muvuga ko tubayeho nabi, muvuga sinzi ukuntu kuriya, aho ndiko nabwira ba Pacifique n'ababa bitango na ba opposa canke na ma societe civile, gute muza gutabariza umuntu ari Mahama yahungishijwe na Pacifique, yahungishijwe na ba Alexis Nduhije, yahungishijwe na babanyene ba Ketini vy'abandi, ahungishwa n'aba ba Innocent Muhozi, ariko ukazona bonyene rero bagarutse ngo ni mutabarize naka. Nk'umwana w'umuntu ivyo bikorwa twobikora, kandi naje murumva ko ndabivuze, arahari vyitwa ko ngo agaragaza ibimenyetso vya cancer, muzobona amafoto y'akaraca ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko ikintu manza kubaza, birukira kumutabariza ku mbuga ngurukana bumenyi canke birukira kwisopa, kuko daboro ubuzima bayemwe hariya nibo bawumushizemo. Ikindi naco bahembwa amafaranga menshi cyane n'ivyo bihugu byabankatse, ibihugu vyabahaye bibagaburira. Kubera ki none batomuhamagara bakaja kumuvuza mu mahanga basanzwe barimwo ubuvuzi buteye imbere? Nimba imahama muri ico gihugu, muri yo kamba arimwo n'ico gihugu Mahama irimwo kidashoboye kumupima, nibo muhamagara. Urukundo berekanye mu kubahamagarira mu ibarabara nibokomeza babo gwerekana no kumuvuza. Iki nico kigaragaza ko nta rukundo bakunda mwebwe abarundi. Barundi nimwicare mwiyumvire neza, ni giki Pacifique depuis 2015 ataye abana b'abandi mwibarabara. Mwaravyumvise Kiramba bivuga cyane, nimumbwire ko Pacifique arafata indega akaja mu makambi mu Rwanda akababwira ati ehera baze mu tora nayo muba murajya mu mahera baba bamuhaye. Ahubwo ikintu yakoreye abana b'abarundi bahungiye mu Rwanda, batwawe muri Red Tabara, abandi batwagwa ku mirongo y'urugamba muri AFSM 23, bose babifumbere ryo muri Kongo baba intabire. Iki nico ndiko ndababwira, d'abord ni shari. Ibibazo rero cangaruka kubaza aba ba RPA canke aba basanzwe bayoboka RPA, kuko haro n'abarundi usanga bari ku migongo ya ba Pacifique n'izi radio za RPA. Ndabaza ati none izo mpuzu muvuga ko zakozwe 6 mois avant yuko iryo hinguriro ryugururwa, procedure y'uko d'abord ihinguriro ribaho byari ryo ryose, ukoraji hari ikiringo banza gukora, nzemba atari 3 mois, mbatara kiringo nimba kitari modifié, gusa kiringo kirahari. Urakora hama bebeni gatora ama echantillon, hama kaja gupima ziga za sente ya zose zigatora echantillon kuvyukora. Ntibabanza kuguha uruhusha rw'ivyukora, urakora hama bagapima bakaraba produit ukora kare nzima, bakaguha autorisation yo gukora ku mugaragaro kandi ukabishira kwisoko. Ishira hamwe nimba nkuko babivuga ryakoze 6 mois yashoye kuba ryari muri SH, kuko nushoye guhamagarira umukuru w'igihugu ngo tugire ouverture, ngo twugurure uruganda kanaka, utazi ko ari machine wazanye zishona. Mbeho umwe uwo mubwira ngo dukora impuzu, ngo twokora impuzu za gisirikare, twokora impuzu, ngo twokora amakoti n'ibiki, ataye chantier nimwe ubona. Nico gituma nimba barakoze, nimba baragize SH, mwarabonye ko igasare yuzuyemwe abakozi, kandi ndabakengurukire cyane ko barazanye ikintu giha abana ba jeune surtout nabonye arugwaruka cyane, babahaye akazi ku muvuduko udasanzwe. Ndibaza ko abanyagitega ubu bishimira iyo societe cyane gusumba, kandi nkengurukire Olivier Suguru na n'umugwiza atunga
Venera bagize uruhara runiniya, nibo nabonye bagaragara kumburengera hamwe n'izindi ngufu z'abandi bantu, ariko abo babiri bo naranababonye muri ouverture officielle umukuru w'igihugu yagiye gukora hariya. Rero bimeze gute? Naganda babwire ko na Pacifique yagarutse ku kibazo c'ubutare, avuga ko ubutare ngo ubu buriko burashogwa ngo bwazanwe na FDLR mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Nkaca tubaza rero hamwe mu mpamvu ati dukoresha ubwenge, FDLR kugira babone umuntu azanye ubutare yambaye impuzu nka jewe avuye muri Kongo, ni on suppose ko bamubonye. Ikibazo nkeneye kuza kwanza tubanze tuze kuri iri zina FDLR. Ndababwire ko aya macakubiri ba Pacifique aba extremiste yarabanyoshe, ariko bakongera bakagaruka bakaza ngo leta ngo harongo imvugo ngo ko bakoresha ngo zo kujyanisha abarundi ngo z'amacakubiri. Nta macakubiri asumba yavurirwa abayavugirwa muri space za ba Pacifique, aho bita Bwejeri ngo numutwa, Bwejeri akita abandi ngo nabatwa, Pacifique ngo se numutwa, abandi ugasanga bamwe ngo nabatutsi ngo bavanze ngo rifoko ngo tuza turayaga ngo naka kwanza ni mumwe ngo ni mumwirinde. Haraho n'induru zeruka kuba bahindura umuyobozi wa ASL bari ngo Kirimoso n'ibindi vyinshi, AC genocide Kirimoso. Mwarabonye induru zabaye bandika makete bakora ama space batukana bashira n'amabanga yabo tutari tuzi ku mugaragaro. Urabona ko amacakubiri yabanyoshe, aho basigaye bavuga ati umuntu yitwa ko ari umututsi avanze, nimba wose ari umututsi mama wari umutukazi canke umutwakazi, umenye we kutari umututsi utaturimo. Titi imagine mugaca baza ngo urumva ngo hari amacakubiri ngo igihugu ngo ndongozi z'u Burundi zivuga amacakubiri. Nta macakubiri bavuga, igikorwa bakora cyo kunwanisha abarundi. Processes zose zikorwa ku mugaragaro kandi ku ma pourcentage mwisinyiye yarusha 60 40 na cooptation mengo impulse sinzi karuko nibazi 60 39 mugome ngo 60 40 hama bagaca bakopta babandi babatwa ivyo niko mpora ndabibona mengo barakopta kuko mengo basinye 60 40 nimba nihenze naho sorry muraza kunkosora hano muri commentaire murabire kuriwe. Sindi imana ndi umwana w'umuntu kandi amategeko yose ashoboye ko yamemoriza ku mutwe. Nako ndababwira ko amacakubiri nibo bayabiba. Ndiho nariko ndagaruka rero burya umuntu avuye muri Kongo akinja mu gihugu cy'u Burundi dugombe dufate ko yibazanye ubwo butari babona gute kari mu FDLR. Numva kari amacakubiri. Burya umuntu umukongomani wese d'abord nababwiye ko quand on parle des FDLR bavuze mu FDLR bavuze umuhutu, kuko yo bavuze umututsi yafronze mu Rwanda canke atavuga rumwe na Paul Kagame canke n'inkotanyi bamwita ikigarasha, bakamwita intera hamwe. Hari genyene bavuga ko ari no mu FDLR kubera ngo bafise ingenga bitekerezo ya genocide, ariko wagenda kuraba abo bitwa karaba FDLR n'abahutu baba ko baravuga. Ngaca mvuga none nimba ubwo butare barabubonye buze barabonye ko ngo bwaza ngo buzanwa n'aba FDLR, ndasaba foto ndasaba video, akaba atavyo bafise nibatubwire ukungene bashoboye kurokonesa umuntu ko ari mu FDLR. Yaje yambaye ishati yanditse ko FDLR, yaje yambaye sarubeti teni yanditse ko FDLR. Je to ndababwira ati abarundi mufise ubu bwenge bugikora, mutoba muragira mutirigane ngo mugire akagwara mugendana ingwara yo mu mutwe. Ni mwicunge, ni muraba abantu muri ko murakurikira, ni mwumvirize imvugo bavuga, ni murabe ivyo bagamije, ni murabe exploit mbe bakoze iki bamaze iki. Ubu umwe muri bo kwanza nihoze uyu baheruka kuvuga cyane aravuga ko bamuze muri vie privé. Ndabaza Pacifique yakoze iki yamaze iki. Ndabaza Antoine Kaburahe iruhande yo gufasha kwandika igitabo ngira na uyo yarivyo nabonye biyandikira bonyene nababwiye ati mushaka kumenya ama CV y'aba bagabo muzosanga ya CV yose yandikwa na journal wacu. Ugiye kurondera Pacifique uzosanga ebana Antoine Kaburahe no yabanditse bose ngo c'est un acteur politique panafricaniste kwa. Ugiye kuraba Teddy Mazina wa mu Red Tabara umwe mu bashefu ba Red Tabara, nawe nyene ugiye kuraba photographe passionné n'ibindi byinshi usanga byose byanditswe na iwacu. Gende mu mpinyutse atari ibiriko barabodifya ubu, gende muraba ama biography yabo bantu bose niko ndababwira yose yanditswe na iwacu, kubera basigana amashugu, kubera batape kugira no muzungu ni aja kuraba Pacifique ninde avuge wi mugabo gende urabe nta musi rumwe bavuga abavyeyi. Nta muntu ashoboye kuvuga biography utavuze yavukiye aha avuka kuri naka, abavyeyi babo batinyira iki kubavuga.
kubera iki ni vya bindi bica bigaruka biri mu maspesi yabo vy'amoko. Hariho abafise abavyeyi umwe ngo w'umutwakazi, uwundi w'umuhutukazi, uyundi baranka kubivuga kubera ntibaze kujyanira muri space, kuko uravye amaspesi bariko baravuga je ndayafise, ndafise no na hano mu matelefone n'ahandi henshi nagenda bikutuntu n'utundi barivugira bo nyene navyo mvise baratatse bwejeri ngo akorana na CNDD-FDD ngo service ya documentation ariyo senere n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye, ariko ndiko ndababwira ko amoko yarabanyoshe. Nico gituma mubona ko ibikorwa biriko birakogwa na zino ndongozi zihari, bobo nta nivyo bashaka kumva, nta nivyo babona. Stade ntiyubatswe, stade kumbure yari gusakagwa, mugabo yubatswe n'abarundi, twari softe turaterera dushiramwe inguvu tugenda guponda isima tugira iki. Pacifique wakoze iki? Warungitse umufuko wawurungikanye nde? Aba bose ba Faustin Ndikumana bagwanira iteka n'itekane ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aba bose ba Oricom nk'uwo baza Gabriel Rufyiri waterereye iki muri stade? Faustin wumbaza yaterereye iki muri stade? Umuntu akubwirana no kurima ntarima yoterera iki? Pacifique yaterereye iki? Ketiri abo barundi umva bakunda Burundi gusumba ino ntwaro ihari, basumba twe turabarundi turi mu gihugu, bamaze gutererera iki mu bikorwa by'iterambere? Nibo nibayibona kiri haki mugo zokumva yari kiwe gusakagwa. Okay, nubu birakunda kisakagwa, ni mukotize muzana amafaranga bayisakare. Izi mvugo rero abarundi ni muzirinde. Nico gituma navuze ati sindoguma nja mu mirongo y'intambara hariya hakurya mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru hari ni menshi cyane, amakuru agaragaza ko hari ibombe bakorokeye mu Cibitoki, hari amakuru y'ukungena amasezerano yasinywe, agasuzuguro canke n'ama strategy ahari, hari n'andi makuru ahari, ariko nahereye kugaruka kuri ibi biraba cyane igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, kuko ni ibintu vy'akamaramaza kubona abantu nka ba Pacifique basaziye, sinovuga ngo basaziye ubusa kamene, kuko umuntu basi bavuga ati numvise na Natasha aririmba ngo umwuko ni kiriko apart y'inzigo, apart y'isumu, apart y'uburozi, apart y'ishari, apart yuko babahenze ngo nibo bavukana imbuto, ngo nibo bayobora, ngo ntibarima, ngo ntibagize binabiriya, bahenzwe bafise ubwenge baraciye ku ntebe z'ishure. Ubona bamari iki gihugu cyacu cija cy'u Burundi atarize imvugo zo kujyanisha abarundi, muragabe muragize uku sinzi bagize uku nuku raba. Ubu nko kwaduka ukavuga ngo societe nshasha nkijya ngo yakoreye impuzu za gisirikare u Rwanda, ngo yakoze impuzu mu kinyegero ngo za gisirikare ca Kongo. Pour quel objectif? Ko mwabivuze uko ni mudusigurire, muvuga ati bazikoze kugira bazimaziki, bazikoze zasohokanye nde muri iyo societe zija mu Rwanda, zasohokanye nde muri iyo societe zija muri Kongo, ninde yazitwaye, ninde yagize ruhara? Kuko kenshi makunda kuvuga ati ni naka dufise amatoho, dufise umuntu ari ndani yabitubwiye, kuko niko banavuze. Sawa, nimbo yari ndani yarabibabwiye, Seke yabonye n'imodoka yabisohokanye, Seke yabonye nuwo warafisemwo ukuboko kunini, nimutubwire ninde yarafisemwo uruhara mu gukora izo mpuzu za gisirikare. Iyo commande yavuye he? Bordereau de sortie, bordereau d'exposition, fiche de stock sortant. Hamwe bagira byinjiye birongera birasohoka. Ibi vyose technique mu mahangare hari ukungene amalo, ukungene ibintu babipanga, ukungene babisohora muri magaze. Rero nimutubwire byasohoye nde, byacifashe inziri yihe, byagiye kwande, byakomanzwe nande. Mureke umunwa, mureke amajambo yo gucanisha. Societe yarahabaye, bajya bakunda igihugu, bemvestisa mu gihugu cabo, simwe mwemvestisa mu butinganyi no mu majambo no kugura amagrenade mutera abarundi mu maparikingi bigenda bitandukanye. Ariko twarabahagurukiye, mwarabonye ko uno mwaka canke mwaka uheze byabataye ko wamaze ko twarabahinyuye kandi ubu tubakurikiranira hagufi. Ubu nta kintu muzovuga cyo kujyanisha abarundi c'ububeshi, kurandagatisha isumu n'uburozi bubarimwo buri mu mitima yanyu, n'ubusanze sheke bwanyu butarangira. Pacifique cyane n'abandi bari ku mugongo wawe, ilifoko muraba amajambo muvuga. Nimba uri umuntu w'umugabo, ndasubiyemo, nimba uzi kuri umugabo uzi neza kugwanira igihugu, uzi ka uvuga ngo gwanira ibiturire, ngo shaka igihugu gitera imbere, ngo ayo ma vision, bavuze vision, ngo vision ntizoshoboka. Bavuze twubake stade, yo stade ntibaho. Bavuze tu societe yuguruwe, yo societe yakoze impuzu za gisirikare. Bavuze tugira uku byabaye kunuku. Bavuze kunuku, none
iciza ni iki? Ariko sindabona umuntu avuga amahera ya mbere yo kubaka ENS ishure nderabigisha aho ubuyo yasitse ko muri abahinga muzi gutohoza muri antohoreza kugira abashinwa barinde baza kuyiyubakira irya ENS. Bari bamaze kurungika amahera yo kubaka ENS kangahe? Abarundi hagarika guhendwa. Si bibi kubakurikira, ni mubakurikire mumvirize ibibavamwo kuko naje hari gihe ndavyumviriza kugira umenye umwasi mugwana afise ubwenge ubu afise strategy yi. Ndabibutse ko hariho n'umunyamurenge aheruka muri Space Pacific aramuzivya aramuhoza nakamuna singene kukumva reka kunyita umwasi w'igihugu n'abanyamahanga bamaze kubona Pacifique mucawi Pacifique ucira uburozi. Hama muce muza muri commentaire wambonera kure wewe ugisinze ukunuku mwagize ko no mwaje mafu ubona nkorera behind ninyegetso wana backstage mwumva nkoresha video nkashiraho agafoto ndagaragara kuko narahisemo wanka kugwanira igihugu cawe wapfa amaraso imbwebwe rurebeya zikayarigata wasanzukira ku gahinga nkuko abarundi mwagiye kubahenda baja muri Red Tabara na M23 basanzukira muri Kongo ibibombo bombo bikanokora amaso bigatora ibisogi bigatora ibinabiriye ugo rupfu nzopfa ngwanira igihugu canje iteka itekane iterambere amahoro ubumwe. Ivyo kutuzanamwo ngo mwengo bavuga ubwoko ngo ubwoko buyoboye twe nitugize ukunuku kwera babahenze ngo muvukana ngo amasaka ngo buro nimba mutavukana ugwafu kuko nta kuntu buvukana amasaka ukaba ufise umutima nk'uyo wanyoshwe mwe muvukana ugwafu. Sawa reka tugarukirize hano ntitugere kure kandi byava bigaragara nko kumengo ndi sentimental canke ndi emotionnel canke ndi panshe ukuntu ariko jewe kandi isaji y'igihugu canje iterambere ry'u Burundi riba rigaragara ukaza usukamwe amazi abandi bantu hariya mu bihugu bitandukanye Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania baraproduce ko u Burundi buriko ku muvuduko w'iterambere surtout nk'ibi bintu byo kuza baruguru ama societe ama usine n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ko mutavuze kuri bra kera twicara ku ntebe zivuye Kenya zabazanitse ko Kempori amapo y'abana ibikombe ibintu byose vya plastique byava Tanzania muri Sero ibindi bikava muri Kempori muri Kenya ubu biri mu Burundi me muzoza kumbwira ngo bagaza yubatse amabarabara nide n'ijya bagaza riracariho. Abarundi dukoresha ubwenge tureke guhendwa haguruka dukore siri tugwaruka ja hamwe paeji rihajya biji rihajya ni hagira ugwaruka rurenganwa rwarinditse projet nziza bakabasaba zarushwa bakagira n'ibindi byinshi bishikiriza ama platform arahari bibwira umukuru w'igihugu n'umuvyeyi wacu umujama w'abajama ejo rohiga ejo 13 tuzoba turi kumwe kuri jardin public ahazoba hari ihuriro rye gwaruka nawe ibingira invitation mwarayibonye risirikira n'umujama wo gwaruka kandi haga tuhavugira byinshi nimba warapanze umugambi bakawujya canke bakakuburabuza bakagusaba zarushwa n'ibindi bimushikirize WhatsApp yiwira hari kugira tugabanya amajambo n'isaku z'ububeshi nico gituma batanze nimero z'indongozi cane mukuru w'igihugu nta n'igihugu na kimwe kibigira. Ninde yo nimero ya Kagame no mu telefone ako mwompi nimero ya Museveni yashizeho abanyagihugu bamwandikira mwompi nimero ya Ruto mwompi nimero mes chers amis il faut ko abarundi duca ubwenge tugakanguka. Reka rero ndabakengurukire mugira umunsi mwiza ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe kandi narababwiye ko runo rubuga rubankamiwe ngira mwarabibonye mu kiganiro nakoze ejo ariko nta ngorane s'ubwa mbere babikoze nababwiye ko nahora nkoresha urubuga banzi nk'igitangura mu runo rugamba nakoresha urubuga rwa Fleury TV bararukoreye ko ariko twarapambanye turagwana hamwe n'Imana urubuga bararugarukana. Rero iri niterabwoba kandi niba ariko ni ikintu kiba kiko kiragaragaza ko hari akantu umuntu aba ari karabafyondera
iserumu rero nibayakire nibareke iserumu ibashike ihejeje kubashika tuce tubatera umuti nta yindi shwa mugira umunsi mwiza rero mwaraheza